yesu ababonye imana kuko imana niyo yatumye yesu. Yesu navuze ati uwumbonye ababonye yagize gute uwanumye. None murizera ko mubonye yesu muba mubonye imana? Twe tubyemera nk'uko Yesu yabyivugiye. Kweli Yesu rero yabyivugiye gute? Muraserebuye ni byiza. Tubyemera nk'uko Yesu yabyivugiye. Mbe Yesu wabivuze ngo iki? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka n'ubu tubanze dushimira Uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha by'uruke abazoje n'umwana n'abahanuzi n'abasundi n'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu bose tuzogerageza kumukurikira kugeza kumusimbira dusabe Allah adushire muri abarahuma amin. Amen. Ikigo cy'uno munsi nubwo tugitanguye dutevye cyari kigwa ciza nyene ndabona ko ibintu nyene ari kibazo mu neguro ariko nibaze ko bitazogenda uko baze biyarangira utangura ikigwa ku mwanya kuko tugabanirije umwanya w'iminota twateguye ntabwo bitunezera. Nibaze ko bizogenda neza inshallah. Kuri ubwo rero ni kigo kiboneka muri Yohana 12 umurongo wa 44 muri Bibiliya y'Abakristo nabwo ari cyo muri Quran muri Yohana 12:44. Umviriza uwo murongo ingene uvuga tuwisunge hama turabe kubiza kuza birushanye n'uno murongo ari byo kuri cyangwa ari binyoma. Kweli kabisa. Kubera iki mwari butwatoye cyo cigwa? Ndio. Nukubera abantu benshi bamaze gutakara kabisa. Baratakara bibananira kumenya Imana bosenga bisengera imana zindi atari Imana yaremye ijuru n'isi. Kweli. Niyo ntumbero gutora uno murongo kabisa. Uwo murongo uvuga ngo iki? Inyandikira giriti ego icyazanye Yesu mwisi. Abantu benshi bagiye bazimizwa n'icyazanye Yesu ngaha mwisi ariwe Yesu umuhungu wa Mariya. Yesu arasemerera ati atunyizera si jewe yizeye. Banzugezaho ikintu cya mbere cyazanye Yesu mwisi. Yesu yaje kwigisha abantu yuko iyo wizeye Yesu ntabwo abari wowe wizeye. Kubera iki bimeze uko mwarimo? Ndio uzabumva abakristo buno munsi kweli ugasanga kubwira ngo muri Yesu byose bigira gute birakoreka agaca yibagira ko Yesu yatumwe n'iki n'Imana. Rero guhizera Yesu ntabwo abari we aba yizeye ahubwo aba yizeye wagize gute ariko yizeye wantumye. Hari abakristo benshi babwiye tuvuge Yesu ni intumwa y'Imana bacavuga ngo we ntiwemera Yesu. Yego bakakwemeza neza ko utemera nde Yesu. Ariko ibyazanye Yesu ku isi nuko abantu batahura ko uwizeye Yesu atari waba yizeye aba yizeye watumye nde Yesu. Komeza harabandanya uwumbonye ababonye wantumye. Ababonye wagize gute wamutumye nde Yesu. Ubonye Yesu ababonye wamutumye. Aricyo bituma uzosanga abakristo benshi bibacanga ugasanga bagiye gusenga Yesu aho gusenga uwatumye nde Yesu. Wumva ariko kubera byabacanze rero nicyo bituma twazanye ino nyandiko kugira ngo turabe ko banayemeraho. Kweli kabisa. Komeza. Naje mwisi ndumuco. Yesu ati jewe Yesu naje mwisi ndiki umuco. Akarorero no musi mwese murabona hari umuco. Kweli. Nimba hari umuco turi ku murango kabisa. Uno musi twebwe abayisilamu turemera ko Yesu ari hehe mwijuru. Birasigura ko bakurikira ubutumwa bwa Yesu uno musi kubera Yesu atawuri mwisi ubu mwisi hari umwijima. Kubera uwo mwijima rero uhari umuco waragiye mwijuru dutegereza kumenya none abantu mw'iki gihe baca bizera nde ko umuco wamaze kugenda hehe mwijuru. Kuko iyo Yesu aza kuba umuco mu gihe cy'ubu nta cyari gutuma aza mwisi ngo gire gute yigishe. Kweli. Mu gihe cy'ure kubera yaje umuco icyo gihe wari mwisi ariko uko waraduze mwijuru urumva warazimye. Kweli kabisa. N'ibizuba bari cokera indira ricokeye aza kuba ari mwijoro si sawa. Kweli. Rero na Yesu agiye mwijuru kubera ari umuco birasigura uno munsi tenda kuronka iyindi ntumwa isubirira nde Yesu.
kugira ngo iyo yindi ntumwa abantu baba mu muco wayo. Kweli kabisa. Aho siho turaza kuza bandahanya. Kugira ngo unyizera wese. Kugira ngo uwizera Yesu ntazagume mu mwiza. Ariko nihagira wumva amajambo yanjye ntayazigame. Ngo nihagira umuntu yumva amajambo ya Yesu ntayazigame. Si jewe ndamucira kwiteka. Yesu ati si jewe ndamucira kwiteka. Kuko ntazanywe no gucira kwiteka isi. Yesu ngo ntabwo yazanywe no gucira kwiteka iki? Isi. Ibyo Yesu ntibimuraba kuko arazi ko ari bosi mu ijuru. Yego. Ariko nazanywe no gukiza isi. Nazanywe no gukiza iki? Isi. Ari nacyo gituma Yesu yaciye aza yigisha abantu ngo iki mwarimu? Matayo 4:17 wantanzeyo. Inyandiko iragira iti igira ngo iki? Mwihane. Yesu uracaza yigisha ati mwihane. Kuva icyo gihe Yesu atangura gusemera avuga ati mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Rero babandi biriko baratubesha ngo yarabapfiriye, abo nabo mu mwanya baraza babisigure. Icyazanye Yesu mw'isi yaje kwigisha abantu ngo bakizwe bihane. Yigisha ati mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Uzana ibihushanye n'ibi wazo bari mubeshi. Kweli kabisa. Ututwereka inyandiko Yesu yavuze ati geraje gupfira abantu. Ego. Uko Yesu avuze ati ni mwihane. Icyo nicyo cyazanye Yesu mw'isi. Komeza. Harabandanya. Ego. Kuko nazanywe no gucira kwiteka isi. Yesu ati sinazanywe no gucira kwiteka isi. Ariko nazanywe no gukiza isi. Nazanywe no gukiza isi. Gukiza isi natwakumvise mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Icya kabiri cyamuzanye mwarimu. Ndiyo. Aho nyene Mariko 3:8. Mariko 3:38 Yesu agira ati ego tujye mu bindi bisagara biri hafi. Tujye mu bindi bisagara biri hafi. Naho nyene nigisheyo. Kuko ari cyo cyanzanye. Icyazanye Yesu mw'isi no kwigisha sugupfa. Oya. Sugupfira abantu. Kweli. Ati jewe cyanzanye mw'isi naje kwigisha. Kabisa. Kwigisha rero iki? Ijambo yatumwe na bosi Uhoraho Imana rugira vyose. Ntihagire umuntu uraza guhuba hano avuga ngo Yesu ni Imana. Kweli. Kuko wazo batandukanye n'ino nyandiko wazo babaye umupagani. Kabisa. Komeza. Harabandanya. Ariko uwungaya ntiyemera amajambo yanje. Rero umuntu aza kuvuga ibihushanye n'ibi Yesu yavuze uyazobaga yende Yesu. Ati uwungaya ntiyumva aya majambo yanje. Hari abantu nabonye bagaya Yesu. Kweli. Bakamusuzugura. Kabisa. Ukazavuga ngo Yesu ngo ni jambo. Bamusuzugura. Ngo ni jambo. Kweli. Kuko jambo yihinduye umuntu ngo ni Yesu Kristo. Reka twibarize Yesu nibyo cyane barakubeshera 12:4 Yohana. Inyandiko iragira iti utankunda jewe Yesu ati hari abantu batankunda ndabizi jewe Yesu. Ntiyitondera amajambo yanje. Atitondera n'amajambo yanje jewe Yesu. Kandi jambo mwumva avuga si iryanje jewe Yesu. Ati iryo jambo mubari ariko baraharira ngo si iryanje jewe Yesu. Ariko ni rya Data yantumye. Ni ryande? Ni rya Data yantumye. Ni rya Data yantumye. Ikigira kabiri ndiyo wumvise Data yatumye Yesu nabwo ari wamubyaye. Kweli. Kuko Imana mu cyubahiro cyayo ntabwo ibyara. Kweli kabisa. Icyubahiro cy'Imana igira gute? Irarema. Sasa kubera ko Yesu yakoresheje iryo jambo ngo Data. Maraki 2:10. Mbega twese ntidusangiye Data. Ati mbega abantu bose ntidusangiye Data. Imana yaturemye si imwe. Wumva ari yatubyaye. Wapi? Hari abaza kuza badakunda Yesu batari kutubwira ko Yesu yabyawe. Yesu ari umwana w'iki? W'Imana. Bashatse kutwereka ko Yesu yabyawe n'iki? N'Imana. Imana irarengeye kubyara habyara ibiremwa byayo. Hari ntagira uza kubivugira hano. Komeza. Harabandanya. Uwungaya ntiyemera amajambo yanje. Hari n'ikizomutsindisha. Ati umuntu aza gusuzugura amajambo ya Yesu hari ikizomutsindisha. Ijambo navuze niryo rizomutsindisha ku munsi w'umuhero. Iryo jambo ngo Yesu yavuze niryo rizobatsindisha ku munsi w'umuhero. Kuko ivyo ntabivuze mvyigeneye. Yesu ati murabyumva je nsije ndavyigeneye jewe Yesu. Ariko Data yantumye niwe yangeze ivyo nkwiye kuvuga n'ivyo nkwiye kuwigisha. Yego kabisa. Jenze kuraba muraza gupinga kwese atari intumwa y'Imana. Kabisa. Yateka biti ngo Yesu niwe Mana. Turare hano no muzi. Yego. Kubera abantu bagiye babahendesha ibintu Yesu ni Imana, Yesu ni ibi. Kweli. Dukeneye no musi mwature ko Yesu atari Imana ari intumwa y'iki? Y'Imana. Kuko iyo nyandiko yivuge ko ari intumwa y'Imana incuro nyinshi. Bandanye.
kandi ndazi yuko ibyo yangeze ari ubugingo budashira reka rero ubwo bugingo budashira Yesu abwivugire ni ubugingo buwe Yohana 17:3 umurongo wa 3 inyandiko igira iti ubu nibwo bugingo budashira kubamenya wowe Imana yonyene y'ukuri abantu bose batahura ko hari Imana imwe yonyene y'ukuri Imana yatumye yitwa nde Yesu Kristo ugahira ukavuga ibindi bihushanye n'iyo nyandiko wowe nta bugingo budashira ufise uzobura umucacaye uzobura upagani uzobura umucacaye uburuhukiro bwawe ni mu kaga k'umuriro uburuhukiro bwawe ni mu muriro kweli Yesu ati ubugingo budashira abantu batahura ko hari Imana imwe rudeni naje Yesu ko ndi ntumwa y'Imana komeza harabandanya ushitse 50 cumbwira nuko ibyo jewe Yesu mvuga bivuga nkuko data yabimbariye ndabivuga nkuko data yagize gute yabimbariye Yesu rero urumva afise boss kabisa turakeneye ko abantu batahura uyu boss yatumye Yesu akamubwira ati genda uvuga ibi kweli uyu yatumye Yesu akamubwira genda muvuga ibi ninde kubera bakisi umuntu cyangwa uno munsi kweli uzamu bukisi yanandikirije hariya ngo turagusenga we Yesu we Mana yanje abandi yewe Yesu uri Imana nzima siko bimeze abo bose n'abacaca abo rero bose n'abacacanye nakindi barindira atari umuriro wa gihonomo kweli Yesu ati jewe mfise uwantumye kabisa uwo yantumye ibyo mvuga byose niwe yambwiye ndabivuge niwe yabimbariye uraza kumviriza ibibera ngaha aho je ndiko ndugurura mutahura ikigo carico aho ni inyandiko yahereye aho ibitandukanye n'inyandiko dusomye kweli si iby'ukuri kuko aya majambo nicazanye Yesu mw'isi mucazanye Yesu mw'isi ariyemereye ko batari atari Imana ariyemereye ko batari jambo ahubwo jambo ari wamutumye Yesu ariyemereye ko ari intumwa y'Imana kandi ntawe umuhindurira kweli wewe wamuhindurira uri muri babandi Yesu yavuga ati hari abantu batankunda kweli kabisa wowe udakunda nde Yesu ari naco gituma n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze guhabwa ubutumwa na Gaburiyeli kweli Imana yakimubwira ngo iki 3 Korani 49 Korani 3:49 murongo wa 49 amaze kwikinga ko harandinde na Satani yavumwe izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe kandi amugira intumwa kuri bene Isirayeli Imana Yesu yamugize intumwa kuri bene Isirayeli sasa mwebwe abarundi sinzi intumwa yanyu ninde maze Yesu azobabwira ati mu vy'ukuri jewe Yesu naje kubazanira ibitangaro bikomotse ku muremyi wanyu nabazanira ibitangaro bikomotse ku muremyi wanyu kabisa ndanababumbira mu bwondi kimeze nk'inyoni banzugezaho ico nani cyo banzu ko baziko byinshi bana bifuse muri Bibiliya kweli Yesu ngo yazanye ibimenyetso bikomotse ku muremyi wacu hari nkoze bagashaka kumwita Imana kweli Yesu rero nta gitangaro ciwe yigeze akora ubwiwe kiretse ko byose yabikoreshwa n'iki n'Imana ibyakozwe n'intumwa mwarimu wagezeyo 2:22 soma inyandiko iragira iti yemwe bagabo b'Abisirayeli aba n'abantu babonye Yesu baca bahuza n'intumwa y'Imana Muhammad nkuko byazanywe na Gaburiyeli uraza kumviriza abarundi bo mu kinama hano nimwumve aya majambo Yesu umunyanazareti bamwe muvuga ngo Yesu ni Imana nta Mana ibi Nazareti yari umuntu Imana yashimagirishije kuri mwebwe ibitangaza n'utwumiza n'ibimenyetso ivy'Imana yamukoresheje hagati yanyu yiyanyandikira buje na Qur'an ko Yesu ibyakoze byose yabikoreshejwe n'iki n'Imana abantu mwirwa muraririmba ngo Yesu ni Imana muhigiye muzoja kumusimberu asha ni mu muriro muhigiye muzoja kumusimberu ni mu muriro muhige iyo muzoja kweli kabisa kweli iki nta kintu Yesu yigeze akora gatwe kiwe byose yabikoreshwa n'iki n'Imana kweli kabisa ko bimeze mwarimu kweli nico bituma Yesu yaciye abwira n'amajambo akomeye muri Luka 18:18 bantu 18 umurongo wa 18 inyandikira Egira ngo iki 18 umukuru w'isinagoga aramubaza ati umukuru w'isinagoga yabajije Yesu mwigisha mwiza nababwiye ko Yesu yaje kugira gute kwigisha n'abamubonye bemera ko ari umwigisha ibyo yigisha bikuye ku Mana aramubwishura ngo iki mwigisha mwiza hori kingo nze ndagubugingo budashira Yesu aramubaza ati unyitira iki mwiza Yesu yaramuze ati naze hari abantu bazoza baraza bibaza ngo je ndi Imana uri mwiza
uri mwiza. aca mwishura ngo iki? Unyitira iki mwiza? atunyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe. Yesu ati nta mwiza atari umwe, niwe Mana. we rero uvuga ngo Yesu ni mwiza, ntuzobora atahura inyigisho zande za Yesu, kuko Yesu yarakubujije akubwira ati umwiza hari nta wundi niwe Mana. Iteka mitwe hano turarindiriye. Yego kabisa. Je ndiko ndashira ikigo ku mugaragaro. Kweli. Burya ndabisi gitwara ngo ndagitwara ku mwarimu. Kabisa. Kuko hari abantu benshi byacanze kuri Yesu. Bakaba bagiriza abayisilamu ngo ntibemera Yesu. Yego kabisa. Kumbe twebwe abayisilamu turazi ko Yesu ari intumwa y'iki? Y'Imana. Na Yesu ubwe barabishingira intahe, n'intumwa n'abahanuzi barabishingira iki? Intahe. Siko bimeze mwarimu. Kongereho n'aka kantu. Akahe. Yohana 5:30. Aho ndahiyojeje soma nakibazo. Yesu agira ati ntacyo nshobora gukora nigeneye. Yesu tujya numubone jewe nguma nigira ibyo nigira tubuye navyo nigene nashoboye. Uko numvise icyo numvise nicyo nkora. Jewe Yesu ntumvirije bambwiye singo la none uwo mucumita Imana wapi? Umucumita Imana kweli arafite ahantu agenda kumviriza, aragenda agasoma urusaku ahantu timbarira none ngende kuvuga. Yego nukuri. Yesu agaca agenda kwigisha iki? Abantu. Kumbe Yesu ntazigera ab'Imana kandi si n'Imana. Oya. Urumva? Kweli. Kumbe rero abakirisi buno munsi ndiyo turakeneye mutubwire kweli ibyo mwemera bihushanye n'ino nyandiko mwe mwabikuye hehe? nimba atari iteka nimba ntakuhavuga ndahavuga, iyo byazananye ndahavuga kweli, kandi uza gusanga ari upagani kabisa. Ari nacyo gituma Yesu ubwiwe ndiyo ku majambo yiwe ndiyo yivugiye gute? Aho nyene Yohana 14:8 14 umurongo wa 28 inyandikira gira iti maze kumumvuguruza hano wumviriza. Yesu avuga ati mwarumvise ko nabibabwiye ntindagiye. Yesu aravuga ati jengira nigira ariko nzogaruka iyo muba munkunda, kuko iyo muba munkunda birasigura ko ariko rabwiye abakirisi batamukunda kweli kabisa. Ati iyo muba munkunda, muba munezerejwe nuko ngiye kwa data, kuko data ariwe nduta. Yohana 16:7 umurongo w'indwi. Naam. Ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, nuko rero wa muco uzogenda ari we Yesu, kuko ntagenda umwitsa nazoza kuri mwebwe. Hagaca haza umwitsa abantu bose bakwiye gukurikira bazoshike hehe? Mwijuru. Ikibazo uyu yaje gusubirira Yesu abantu bakaba mu muco ninde? Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana. Nabaye mwiriwe mwese mu izina rya Yesu abamwizera. Yego. Abatamwizera amahoro y'Imana bane namwe. Yego. Hanyuma rero dufise umwanya muto. Jewe ikintu nje gukora hano nje gushima gusa kubera ko abayisilamu bariko baratwigishiriza Yesu. Haleluya. Amen. Ikigwa nibo bagitoye. Kandi ngira ndamusubiza mu kigwa ndamwereka ingene bato ikigwa cyo kwigisha Yesu kugira ngo isi yose imenye uwo ari we. 1:18 abifilipi tangura iyo nyandiko. Igitabo cy'abifilipi igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ati, avuga wiki aravuga ngo sawa hari ico biriko kizima mu buryo bwose, ari mu buryarya, ari mu kuri Kristo avugwa. izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Ubivuga mu buryarya, ubivuga mu kuri, kazima yasagirane avugwa. Umwarimu rero w'Isilamu avuye ngaha mu kigwa kiwe wenyene yatoye, naho nzi ko ariko arabikora mu buryarya, mu gikintu adukoreye ariko aravuga Yesu. Reka ndabibereke, sinshaka kujya iburyo cyangwa ibumoso, reka gusa ndamusigurire kijya kigwa cy'uno munsi wenyene yatoye. Je hajya muri kijya kigwa kivuga ngo Yohana 12 guhera 44 gushika kugeza 50. Ikigwa cyabo kivuga ngo inyigisho zinyuranye n'ibi bintu byanditse ngaha sizi ukuri. Umwisilamu w'ikibazo yagize yafashe ibintu bishika nka 10 bivugwa kuri Yesu muri rya mirongo banyene bitangiye, ibindi byose barabiheba baca bakwepera mu kantu kajanye no kuba Yesu ari Imana cyangwa atari Imana. Mugo nyimba ari umwarimu yiyemera bisaba afata ijya mirongo guhera kuri 44 gushika kuri 50, ikintu cyose kivugwa kuri Yesu tubaze mbega muremera koko ko ari icyukuri, kuko inyigisho yose inyuranye naco si y'ukuri. Soma hajya nyene nta nahandi nja, kandi ikintu abisilamu banyemerera baze baranyemera ko ibintu bigomba bivugwa kuri Yesu hajya ari iby'ukuri.
batavyemeye zizoba ari indyarya. Soma inyandiko. kuko ikigwa nibo bagitoye. Nibo bagitoye kandi bavuga yuko ibinyuranye n'ivyo sukuri. Ego. Twende sasa. Icazanye Yesu mwisi. Sawa. Yesu arasemerera. Banza ugeze ngaho kwanza. Umutwe w'amajambo uvuga ngo icyazanye Yesu kwisi. Bisigura ngo Yesu hari ahantu yarari hanyuma aravayo aza hehe kwisi. Abisilamu bazi yuko Yesu yavyawe na Mariya gusa atahandi hantu yigeze aba. Muga umutwe w'amajambo w'ikigwa banyene bavuze uvuga ngo icyazanye Yesu hehe mwisi. Yesu hari aho yari hanyuma araza kwisi. Ikibazo ndababaza, mwe muremera yuko Yesu hari ahantu yarari imbere yuko aza mwisi hanyuma araza kwisi? Murakoze twibandaniza inyandiko. Haravuga hati sawa. Yesu arasemerera. Yesu arasemerera atunyizera. Unyizera si jewe yizeye ariko yizeye uwantumye. Iki ni cy'umwisilamu yaciye ahagararako gusa. Nkundira utega amatwi. Icyo ni ikintu cya mbere kivugwa kuri Yesu. Icya kabiri bandanya. Uwumbonye jewe Yesu ababonye uwantumye. Ababonye uwagizene uwantumye. Sawa twigendere. Ikibazo abayisilamu nyimba atari indyarya baremera yuko ubonye Yesu ababonye data. Ibyo bintu barabyizera. Umviriza, Yesu yavuze ngo data ari muri jewe nanjye ndi muri data. Ngumbonye ababonye data. Abisilamu babitangarije mu kinama uno munsi ko babyizera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibyuma. Abisilamu baratangarije isi yose mu kinama yuko ubonye Yesu ababonye Imana. None Muhammad yabijemo gute ngo bamwizere? Kandi bonyene bemera yuko ubonye Yesu ababonye nde? Imana. Bandanye inyandiko. Harabana yakavuga hati ngwiki naje mwisi ndumuco. Ageze ngaho twoga tumaze imyaka ibihumbi byinshi twigisha abayisilamu yuko Yesu ari we muco w'isi. Nabo Yesu baramutaye bibereye kwa Muhammad. Mugabo nyene bazanye inyandiko ivuga yeko Yesu ari umuco w'isi. Ikibazo nyimba mutari indyarya ubu mugiye kwigisha mu misigiti yuko Yesu ari umuco w'isi. Abakirisi mumbere ivyabona nababwiye ati baje kwigisha Yesu. Idrisa wowe ejo uzigisha mu musigiti ko Yesu ari umuco w'isi. Niwe wazanye iyo nyandiko. Niwe vyigisha washaka ibindi byose byo kuri Yesu uzoca ubiheba. Nzoca nemera yuko uri kurakizwa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Bandanye inyandiko niwe yizanye sindakwepa. Nawe mwisi. Ikintu cya mbere ndababajije ngaha. Ikibazo cya mbere nyimba mwiyemera muze kunyishura. Muratangarije abayisilamu bose yuko ubonye Yesu ababonye data. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri muratangarije isi yose yuko uno munsi mwemera yuko Yesu ari we muco w'isi. Ibyo ni ibibazo muza kwishura nyimba muri abarimu koko. Bandanye inyandiko. Naje mwisi ndumuco. Sawa. Kugira ngo uyizera wese ntazagume mu mwiza. Uwizera Yesu ntazoguma mu mwiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Bisigura ngo utizera Yesu ari hehe? Mu mwiza. Yesu yaje ari umuco ngo umwizera ntagume mu mwiza. Bisigura ngo utamwizera ari hehe? Mu mwiza. Abizera Yesu nk'umwami n'umukiza mukiriza ibiganza. Mwebwe muri mu muco, abatamwizera nabo bari hehe? Mu mwiza. Bandanye inyandiko. Nibo bakizanye kabisa, nibo bakizanye. Nababwiye ariko sawa. Ariko nihagira uwumva amajambo yanje kabisa ntayazigame. Sawa. Si jewe ndamucira kwiteka kuko ntazanywe no gucira kwiteka isi. Sawa. Ariko nazanywe no gukiza isi. Geza ngaho rero harakomeye. Yesu avuze ngo ariko nazanywe no gukiza isi. Nazanywe no gukiza isi. Bisigura ngo abayisilamu barahakanye inyigisho yabo. Bamaze imyaka myinshi bigisha yuko Yesu yari intumwa ku Bisirayeli gusa, sinumukiza. Ku nyigisho yabo ni intumwa ku Bisirayeli gusa. None banyene bizaniye umurongo aho Yesu yavuze ngo jewe nazanywe no gukiza isi. None ikibazo umwisilamu yiyemera aza kunyishura. Muratangarije abantu bose ko mwemeye uno munsi yuko Yesu ari we mukiza w'isi. Ikibazo cyanje kirumvikana nticyumvikana? Kirumvikana. Ikigwa cyaheze ndabarahiye. Ego. Kuko abayisilamu banyene baravuze ibintu bivuguruza imyizerere yabo. Ibindi byose wokwegera ko naho boguhindwiza ibiri.
wamaze kurimena izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. amen. Umviriza rero Yesu ngo ni umukiza w'iki w'isi. yaciye avuga ngo Yesu mu gukiza isi ngo ntayikiza ngo mu buryo bwo gupfa bwo kubambwa ngo ahubwo ngo ayikiza mu buryo bwo kwigisha. Ntabwo ari byo. Umviriza amajambo Yesu ubwiwe yivugiye 12:31 Yohana. Ingene yaje gukiza isi ayikiza gute? Some inyandiko 12 Yohana 30 kugeza 31. ubu ni Yesu agira avyivugire mu kanwa kiwe. Soma. Yesu arabishura ati iryo jwi ntirije ku bwanje. Yohana 12:31 kumanuka 31. sawa. Yohana 12. ntabwo ariko baratwenga none isi kiriho kwiteka. aravuga ati sawa none ubu isi kiriho kwiteka. oya nyumviririza Yesu avuga ingene aza gukiza isi. Umwisiramu aza kupinga amajambo ya Yesu. None ubu isi ikiriho kwiteka. none ubu umutware w'isi ari we Satani agira hindigwe hanze. nanje Yesu ninamanikwa hejuru y'isi zo kwikwegera ko bose. haleluya. Yesu yavuze yuko isi yose apana Isirayeli gusa ntuze yamaze guhakana ngo isi azoyikiza biciye mu kumanikwa hejuru mu kuvuga ngo mu kubambwa. Ubu yavuze ngo Yesu ntazokiza isi mu kubambwa mugo Yesu aravyivugiye ngo jewe Yesu ninamanikwa hejuru y'isi nzokwikwegera ko bose. Umviriza rero ikibazo abisiramu bene wacu bafise nico kutamenya Yesu bamuza gace mugabo mu bindi bintu byinshi cyane Yesu ntibamuzi. Musomaji genda muri Matayo 23:41 abayisilamu bazi Yesu akantu kangana n'ugwara mugo Yesu avuga ko ibintu byinshi cyane bace bafata utwo tungana n'ugwara bamuziko nitwo bariko barigisha ibindi byose barakwepa. So menyandiko Matayo 23:41 umviriza Yesu bamuza gace k'umubiri ntibamuzi mu bundi buryo. Reka nce ndababaza ibintu Yesu yivugiye mu cyangwa byishura. Soma. Haravuga hati avuga ngo iki? Haravuga ngo sawa ndasoma mu izina rya Yesu. Uhezagirwe 23:41 haravuga ngo sawa 23 mwarimu 43 Matayo. Umviriza umwanya wanje ni muto aho ndahevye twigire ntangorane. Yavuze ngo abantu basenga Yesu turi kumwe ngo bose barazimiye. Reka turabe mbega intumwa za Yesu zarasenze Yesu aremera aba bahakana kumusenga kandi intumwa zaramusenze ni bande? 2:8-19 Matayo 2:8-9. sawa umwanya ni muto reka nyarutse n'ivyihuta hanyuma ndababaze. Wavuze ngo abantu bose basenga Yesu abo ngo ntibakunda Yesu ntibanamuzi. Reka twumva bagendanye nawe ku murango no mwijoro ico bamukoreye kandi Yesu nyimba ari umunyakuri yarababujije ntibamusenge. So menyandiko Matayo 2:8-9 haravuga ati maze Yesu sawa ahwana nabo ati n'amahoro. sawa baramwegera. Intumwa za Yesu zihwanye nawe zaramwegereye bamufata ku birenge baramusenga. Intumwa za Yesu zaramwegereye zimufata ku birenge zigirane ziramusenga. Ikibazo Yesu niyo yigeze babwira ngo ntimusenge kuko jewe sinsengwa. Kuko iyo Yesu adasengwa yari kubabuza 19:10 ibyahishuwe ngaho ariko agiye kuhasoma umumarayika Yohana yaramufukamiye ngo amusenge. Marayika amubwira ngo ntusenge jewe sinsengwa ndumugurana umugenzi wawe. Mugo Yesu intumwa ziwe zaramufukamiye ziramusenga kandi ntiyababujije. Wabonye? Ego. Soma. Nikubitisha hasi imbere y'ibirenge vyiwe. Yohana yikubise imbere y'ibirenge vya marayika ngo amusenge. No kumusenga arambara atoya sigaho. Marayika amubwira ati sigaho ndumugurana umugenzi wawe. Mugenzi wawe sawa kandi ndi mugenzi wa bene so bafise ibyo bashingira na Yesu. Sawa Imana ari usenga. Bas uwo ni marayika yarabujije Yohana kumusenga. Mugo Yesu igihe abigishwa bafukama bakamusenga yarababujije cyangwa yarabaretse. Muri nyandiko abisiramu bizaniye bavuga yuko ibyo Yesu byose yavuze kandi yakoze ari iby'ukuri. None ko Yesu yaretse bakamusenga wowe ni gute ujye gupinga Yesu bwiwe? Yaciye ababwira amajambo aboneka muri Yohana 5:21-22 ingene Yesu yubahwa. Mu minota nsigaranye ngenda bereke cya kintu mwihenda ngo Yesu ni ntumwa. Ndabafashe mu mwanya muto kuko ikibazo kigwa mwakizanye. Mwazanye mada yo kwigisha ko Yesu ari umwami n'umukiza. Mwazanye mada yo kwigisha yuko Yesu ari we muco w'isi.
mwazanye amada yo kwigisha yuko ubonye Yesu abonye data. None iki kigwa mwakizanye kugira muze kumaramaza ubuyisilamu. Yesu aratanga iki? Ubugingo. Bandanya. Harabana akavuga ati kuko se atanumwe acira urubanza. Sawa? Ariko imanza zose yazishikirije umwana. Ako kajambo hepfo ndiko ndondera ngo bose bagire. Ngo bose bubaha umwana. Ngo bose bubaha umwana. Nkuko bubaha se. Nkuko bubaha se. Izina ry'Imana yahabwa icyubahiro. Mbega data ari we Mana tumwubaha mu buryo ki? Boko muse. Data ari we Mana tumwubaha mu buryo ki? Umwana. Yesu yivugiye ngo bose bubahe umwana ari we Yesu nkuko bubaha data. Data nawe yubahishwa gusengwa. Nico gituma intumwa zasenze Yesu. Yesu ntiyabigwanya kuko arazi ibanga basangiye na se. 10:31 Yohana. Ibanga basangiye riri nyene. Hanyuma ncendaribereka Yohana 10:30. Sawa. Aravuga ati jewe na data. Jewe uwaromwe mwita ngo se wa Yesu. Yesu ariko aravuga. Avuga ati jewe na data. Turumwe. Kandi ngo bose bubaha umwana nkuko bubaha se. None iki kigwa mwebwe igihe mwicara mukagitora. Mwariko muriyumvira yuko muzomwahamagara abayisilamu bagenzi banyu mukigisha ibintu binyuranye n'ivyo mwahora mwigisha imyaka n'imyaka. Ivyo bintu mwaravyumvira. Hanyuma rero Yesu twebwe ntiduhakana yuko data atamutumye. Ikibazo Yesu yivugiye ngo je na data turumwe. Ingwane bene wacu bagira baribaza mbega Yesu ni iki ku Mana cyangwa Imana ni iki kuri Yesu? Yesu bwo yivugiye ngo ubonye data ababonye jewe. Kandi Yesu yivugiye ngo data ari muri jewe nanje ndi muri data. Nivyo mwemwe bitandukanya mukabishobora. Mwebwe ivyo mwemwe bitandukanya mukabishobora. Nico gituma mwebwe Yesu ntawe muzi. Impamvu mutamuzi muvuga ngo Yesu ni ntumwa. Sawa. Reka ndababaza ikibazo. Nsomera Yohana 17:5. Nyimba mwiyemera muze kwishura iki kibazo. Yohana 17:5. Umurongo wa 5. Mubaye mwiyemera muze kwishura iki kibazo kuko ivyo muguma muzunguruka ko Yesu ni ntumwa. Yesu ni ntumwa y'Imana. Ivyo singorane. Muratahura iryo banga Yesu ariko aravuga. Mbega Imana yamutumye nkande cyangwa Imana yamutumye mwitangwiki? Banza umvize ikintu Yesu yivugira hanyuma muze kunyishura. Nanone data ushimagizanye nawe ushimagirisha bwa bwiza ushimagirishanye bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa Yesu avuze yuko yari afise ubwiza ari kumwe na data isi itararemwa. Umuyisilamu yiyemera aze kunyishura ko mwe mwigisha ngo Yesu ni mwene Mariya gusa nivyo muzi kuri Yesu nta kindi. Ikibazo isi itararemwa Yesu yari mwene Mariya nibatse. Umuyisilamu yiyemera aze kunyishura. Icya kabiri isi itararemwa Yesu nyimba ari intumwa nkuko muvyigisha yari intumwa kuri bande mu gihugu cyitwa ngo iki? Ibintu birumvikana ntivyumvikana. Umviriza ibintu vya propagande byo kugwanya gusa ibintu ushigikira ibyo utazi byaraheze. Ubu tugeze hano twigisha ibintu by'ubwenge. Wenye mba wemeza ko Imana yatumye Yesu. Iyo Mana yamutumye imwita ngo iki? Ndaguha isomo ryerekana yuko iyo Mana nyine rero yamwise Imana kandi Yesu asengwa kuva kera. Ababihakana bose baje gupinga Yesu. Ikigo mwizaniye kivuga ngo ikigo kinyuranye niki si icukuri. None ko Yesu asengwa kandi Yesu ari umukiza w'isi, Yesu ari umuco w'isi, uno munsi mwabyizeye cyangwa muri njyajya? Imana ibahezegere mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hama epipode pasteri iyo ikigwa kikunane nuzumere nka wa mugabo yarani wakazi mwijoro abesha ati kirago kiragize iki kiranyerera yacabesha ati imyukirago ari gishashe ngo byaraneye ko kirago ngo kiranyerera. Wewe wananiwe ikigwa aparanga kuzacumbika ibyucumika mwarimu ngo mamere kwanza aho arangirije ngo ye isi itararemwa ngo Yesu yahoranye n'iki ngo ni Imana ngo tumwereke ubwo bwiza yahoze afise. Nibyo kibazo asize ngaha cyambere kimwe icyo ari kinyoma wabeshe mwarimu. Isi itararemwa Imana nta na kimwe Imana yahoranye nayo kubera iki mwarimu? Ndiyo. Yesaya 4:4
imana irema isi yari kumwe n'umuntu cyangwa yari imeze bite? inyandiko iragira iti uku niko warahagize ndiyo umucunguzi wawe uwakubumbye uhereye ukiri mu nda ati ni jewe uhoraho ndema byose naguye ijuru ndi umwe ati imana yaremye ijuru ari yonyene ntabwo ari kumwe na Yesu. Endelea. ngaranzura isi cange ndemisi hari uwo twari kumwe wakutuzanira Yohana 15 ngo Yesu arafise ubwiza ngisi taragira iki ngo itararema. Imana ivuze ati niteka mitwe gande ya epipode ugana baje gushigira ikinyoma cya Yohana. Imana irema isi n'ijuru ntago yahoranye nayo. inyandikira bandanya indagu z'abanyabinyoma nk'aba epipode ati indagu z'abateka mitwe nk'abujya mugabo avuye ngaha ndazihindura ubusa abapfumu nk'abadivantiste abapfumu n'abagiriki nk'abateza ibisazi ujya wabona usaze nk'ipantaro kazambura n'amashati ngaha aha n'amapantaro ngaho yambura atuzanira ubusazi bwa Yohana kweri kabisa rusoni wari umusazi bwa Epipode nuko bimeze cyangwa bisi yakiri mwarimu ndiyo twagiye rero kweri acarerekana yuko ngo Yesu ngo baramusenze. Somera Bibiliya kweri kabisa somera yumvirize ni Bibiliya habari njema kwa watu wote Bible the tweet nefa sobe tumvirize umviriza aca yibagira mu migenzo y'Abanyisirayeli mu guhereza icubahiro bategerezwa kugira iki bategerezwa gufukama mu migenzo y'Abanyisirayeli mu guha icubahiro umuntu bategereza guca bugufi atara gusenga hasoma humbirize inyandiko iragira iti mara Yesu akakutana nao Yesu ahura nabo akasema salamu. Yesu abahereza bango salamu ngo mugira amahoro y'Imana. Ndiyo hao wanawake atao bagore wakamwendea wakapiga magoti baca basanga Yesu yarari baca bakubita amavi yabo hasi wakapiga magoti mbele yake imbere ya Yesu. Endelea. wakashika miguu yake baca bafata maguru yiwe kisha Yesu akawaambia msiogope nendeni mukawambie ndugu zangu Yesu ati nimutinya ariko rero genda mubwire abavandimwe bagira mwarimu. Ndiyo ko uje yasize ngo basenze Yesu. Ndiyo Yesu acabye abagore ati genda mubwire abene wacu. None Imana irafise bene wabo wa Galilaya musenga Imana ifise bene wabo mwarimu. Ndiyo basenga Imana ifise grand frère na petit frère ikagira shangazi na muyomba n'ababyara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahi ni musiba. Niyo mambo mwarimu Yesu acabwa amajambo kwita 15 ndi bataye 15 murongo w'indwi inyandikira giriti mwandyarya wapi pote wandyarya ati wandyarya we Yesaya yavuze neza ivyavugishwa kuri mwebwe. Ndiyo atabana banyubahisha iminwa yabo kumino ngo ni mwami iyo ngeze mu ngoro yawe kuba waguze. Ndiyo mwandyarya Yesaya yavuze neza ivyavugishwa n'Imana kuri mwebwe. Ndiyo abana b'abantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje bansengera ubusa wakipotezero kwijana uzajana mu gikoni mu muriro aya manota ubusa kwijana mu gikoni mu muriro nikibyemeza mwarimu uzajana mu gikoni. Ndiyo Yesu ashabwa amajambo kurikira Matayo 7:1 aho nyine Matayo 7:21 inyandiko igira iti umuntu wese amvomereza ati mwami ego ntibazokwinjira mu bwami bwo mwijuru. wowe nakuzokwinjira mu bwami bwa Data muri paradizo usenga Yesu. Ndiyo atari ukora ibyo Data wo mwijuru agomba atari ukora ibyo Data wo mwijuru. No mpamvu Yesu avuze ati nimwasenga musenge Data wa twese uri mwijuru. Yesu avuze Data wa twese nawe narimo yasenga iki Imana ariko udashaka gasenga Yesu bandanya benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami. Ndiyo bavugishwa n'Imana mu izina ryawe. Ndiyo basenda abadayimoni mu izina ryawe. Ndiyo bakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ndiyo niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya. mviraho abakora nkora bizira mwe mwese ati mwankora bizira mwese aho muzo mwahinde mu gikoni zo ni inkozi zibiri baci batangwa ati ndahiye pasitore ndahiye
ndahiye pasitori ndahiye uzuba pasitori emerushe warakoreye satani pasitori nka Jerufu ngwino muba Abisilamu mwarimu Yesu yaramaze kudugana mwijuru nikibyemeza soma ibyakoze n'umwe rimwe 9:10 Yesu yaduganye mwijuru none ico gihe Yesu akiri kwisi yari uwo muco w'isi mbega yari umuco w'isi ku bantu bande mucahe gihugu 15:24 Matayo 15:24 Yesu ababwiye ati sinatumwe ku bandi ndiyo atari kunama zazimiye zinzu ya Isirayeli. Yesu yari umuco kwisi ku banyisirayeli kunama 10 zazimiye zinzu ya Isirayeli. none ko Yesu yamaze kudugana mwijuru ino musi 2023 ikinjara kino musi umuco w'isi ni surati Toba aya 33 surati Tauba aya 32 niho duhera soma tubajane kwishuri. Bismillahirrahmanirrahim. Ndiyo bashaka kuzimanganya umuco wa Allah ati bashaka kuzimanganya umuco w'uhoraho Allah n'iminwa yabo n'iminwa y'abajyabaga mubona hajya ariko umuremyi wacu Allah azovyemera nagazobemerera kabisa kugira ngo atsimbataze umuco wiwe n'abahakanyi ati n'abahakanyi n'abaepipade bizobashavuza ndiyo iwe yarungikanye intumwa yiwe Muhammad umugororotsi Qur'ani ndiyo idini ry'ukuri Islamu Islamu kumva umuco w'isi no musi n'intumwa y'Imana Muhammad kugira ngo arirutishe ayandi madini yose n'abahakanyi mujya mugabo avuye aha naho ababangikanya Allah bazoshavura basenga Imana Data n'Umwana na mutima mweranda ngo nubwo uzogwara umutima na diyabete twagiye mwarimu ndiyo twagiye kweli Muhammad amaze kuba ari umuco w'isi sallallahu alayhi niwe yatumye ku isi yose aza kubera ab'isi umuco mutsa kuri kimwe na Muhammad wallahi muza mu gikoni kweli kabisa kugira ngo murokoke muze murebwe bwa bugingo budashira mwarimu 13 Yohana 17 Yohana nyandikira tubone bwa bugingo budashira ndiyo tubamenya wowe Imana yonyene y'ukuri ndiyo no yatumye yitwa nde Yesu Kristo utabyeme ko Yesu atumwe n'uhoraho kandi yigisha abantu gusenga Imana yahamagara abantu basenga iki Imana bemera ko nawe yatumwe n'iki n'Imana ugatuhindukira ukabishima mugongo nukurura gowe niyo mpamvu Paulo nubwo yasaze mwarimu yaciyandikira abaroma amajambo akwika rimwe 200 abaroma wewe uvuga ati umusaza arasaraka kwijambo umusaza arasaraka kwijambo asome wumviriza abaroma rimwe 200 ndiyo yandikira iti kuko ibitaboneka byayo nivyo bushobozi bwayo n'ubumana budashira ndiyo ubonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi kweli kabisa bikanishwa n'ivyo yaremye ndiyo kugira ngo ntibaze bagira ico bireguza ndiyo ko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana nabwe mwaramenye Imana yo kuyubaha byarabananiye ntibayishime ariko mwacitse biyumvira ivy'ubusa imitima yabo yimbura bwenge icura umwiza abana uvuye ngabise umutima utagira ubwenge ucura umwiza nta muco agira biyise abanyabwenge bacika ibipfu icubahiro c'Imana idapfa baragikaba ni bande bwo Yesu yapfuye ni bande ariko birati ngico kiba ritagira iki idapfa baragira iki baragikaba ngo basenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa kumbe bagikabye twumvise ngo nibiki n'ibipfu bitagira umuki ubwenge bandanya ivy'ibiguruka ndiyo ivy'ibigenza amagurane ndiyo ivy'ibikwega inda hasi ndiyo ico catumye Imana ibaheba ngo bakora ibiteye isoni mwebwe Imana yarabahevye ngo mukora ibiteye isoni bumvira ivy'imitima yabo yifuza bonona imibiri yabo ndiyo kuko kuri kw'Imana bagukavye ibinyoma propaganda iteka mitwe ikinyoma bagasenga bagakorera icaremwe bakakirutishira kiremye Allahu akbar va mubwo bupfu muve muri yo mwiza muze mu muco muje mu bafise yakiri bafise ubwenge Abisiramu acha aravuga ati ndiyo Yesu tumubonye twatubonye nde Imana acha yibagira neza nino munsi mu batari wa Bujumbura umubonye nde Perezida ubonye Mustandera ubonye
buramatari na noneho byaroroshe nanjye umunyagihugu asanzwe umbonye nyakubahwa perezida ni nomero yarayitanze ukiye gato nda telefona naje cha telefona kweli cyangwa ku telefone kweli acha tubaza ati twereka aho Yesu yahoze goma ndakwereka aho Yesu yahoze hariho tubaze igitabo cy'umusiguzi bafise ubwiye gusoma ujya mugabo 12 umusiguzi umusiguzi 12 ndakwereka aho Yesu yahoze aho Yesu yarari ndiyo agira ati umukungugu gasubira mu ivu aho wahoze ndiyo umushaha Yesu yahoze umukungugu hama umushaha ugasubira ku Mana yawutanze babuze umushaha n'umuntu umukungugu n'uyu mubiri dufise ndio cyahoze umukungugu umushaha nawo usubira ku Mana agize iki yawutanze aho niho Yesu yagize iki yahoze amaze kuvira byacu rigera butumwa bwiza bwanditswe na Luka 1 ndamujane kwishura Nyarutsa 40 Nyarutsa muri iyo minsi ndiyo ari yarikora ajya mu mugamba aho yahoze ari umubandanya isagara cy'Yudara yinjira mu kwa Zakariya bigenda gute amukanya na Elizabeth ndiyo maze Elizabeth yumvise indamukanya ya Mariya bigenda gute ndayikinagira muri we indigeragamba bigenda gute Elizabeth yuzuye mpwemu yera Elizabeth yujujwe mpwemu yera avuga ngo iki avuga n'ijwi rirenga ati mu bagore Mariya urahiriwe n'imbuto yo mu nda yawe yagize iki irahiriwe abemera kimana rubuto amaboko hejuru nibaduze abemera kimana rubuto amaboko hejuru tureka mutari njyana nibaduze manika turabe bose bazi kumanika n'injyana kumbe twabonye tariki indya Imana surubuto ahubwo nihiremiki urubuto Yesu yahoze urubuto mu nda kwa Bikira Mariya amaze kuri urubuto mwarimu ukuntu byacu bigenda aho nyene 2:21 Yohana Luka 2:21 Luka inyandiko iragira iti ndiyo bakeba Yesu yabasera muri Imana bamushikanira Imana basomye nabi basera muri Imana oya abana kimana bayisera amaboko hejuru manika ko mwarimu imvire nk'umu dogiteri yajyamikije Imana barayisana ngo kancho uyu mudogiteri akomeye gusumba iki Imana aho yarakije iminsi umunani avutse umva amaze gukora byacu bigenda aho nyene Luka 2:42 2:42 inyandiko iragira iti ndiyo nuko Yesu amaze imyaka 12 avutse aho yarakwije imyaka 12 y'amavuko baraduka nk'uko imigenzo y'iyo minsi mikuru waruri mwarimu iyumvire nkagenda arengeje imyaka 12 bajya bagaca basenga Imana imyaka 10 ningahe nibi cyo ubwanje ndayisumba ndayiruta yawe gaye nabajya ubwabo barayiruta bagaca basenga Imana baruta ubu n'ubupagani wallahi harabandanya banonosoye ivyo minsi mikuru ndiyo uwo muhungu Yesu iyo Mana Yesu uwo muhungu Yesu abasenga Imana y'umuhungu nimuduze amaboko marika turabe bandanya uwo muhungu Yesu bigenda gute sigari Yerusalemu abavyeyi biwe ntibabimenya abaki yari yazimiye Imana yagira abavyeyi biwe ntibabimenya Mana yaje kumbe harimo se wayo na nyina wayo bandanya ariko bibwira yuko yari mwigugu ryabo bagendanye ndiyo urugendo rw'umunsi wose ndiyo maze amurondera mu nshuti no mu babazinanye ndiyo bariko bararondera Imana yazimiye yari ataka rigeze muri vile mu muji bamubonye asubira Yerusalemu bamurondera hashize iminsi 3 ndiyo mubona mu rusengero yicaye mu bigishwa hagati abumva kandi ababaza abamwumvise bose baratangara batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ivyo abishura ndiyo bamubonye baratangara nyina Imana ifise nyina ati mama wayo aramubaza ati ngo iki mwananje oya yavuze Mana yanje yavuze Mana mwananje Mariya yabwiye Yesu arazwe atabye Imana ngo mwana wanje ni iki cyatumye utugirira utyo twe nande urabona aho twakurondereye twe naso tubabaye twe naso Mariya sinzi nako Yesu afise papa we ujya muhungu afise nyina akagira nande nase agaca asenga Imana ifise nyina nande nase azogera Imana itimara asoye itange ku bavyeyi bayo salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh izina ry'Imana rihabwa icyubahiro amena abakristo amahoro y'Imana bane namwe amena namwe abakristo abayisilamu amahoro y'Imana bane namwe yego icigwa turiko turiga cyubakiye muri Yohana 12 murongo wa 44 gushika murongo wa 50 inyigisho ziciye ngaha
mwazumvirije kandi mwazitegereje neza. Reka manze ngosore gatonya umwigisha wa Islam avuye ngaha. Yobu 11 2 3 havuga gute? Ati mbega isinzi ry'amajambo ntirikwiye kwishurwa. Mbega isinzi ry'amajambo ntirikwiye kwishurwa. Ugira ngo umuntu yotsindishirizwa nuko ari imvutsi. Umuntu ntagashobora gutsindanishirizwa nuko uri imvuzi shewe. Canke kwiyagiza kwawe. Kwiyagiza kwawe Gukwiye guhoza abantu. Gukwiye guhoza rero koraniro ry'abantu. Iyo utukana nta uriho yotumugira n'udusoni. Okay, sake wigereze ngaho shewe isinzi ry'amajambo ryawe ntabwo ari ryo gishobora kugutsindanishiriza kandi ntabwo ryotuma ikoraniro ryose riri ngaha riceceka kubera amajambo yawe uri kuravuga. Hama hari ibintu kwanza yavuze ngaha, yaje aravuga ati ku bijyanye n'idini ngo rya Kisilamu ngo na Korani ngo mbere ngo Muhammad ngo niwe yacitse umuco w'iki w'isi shehe ryari Korani 26:9 havuga ngo iki? Korani 26:9 kubasoma n'abandi. Haravuga hati havuga ngo iki? Akongera hakavuga hati ego zani nyandiko vuga jewe sindi ntumwa y'agakura. Jewe Muhammad sindi ntumwa y'agakura ku zindi ntumwa kandi sinzi icyo nzokozwa. kandi jewe Muhammad sinzi icyo nzokozwa canke mwebwe icyo muzokozwa. canke mwebwe abayisilamu mwe icyo muzokozwa. Sinkurikira jewe Muhammad ngo sinkurikira kiretse ibyo nahishuriwe gusa. kiretse ibyo yahishuriwe gusa. Geza ntacyo ndico kandi ntacyo ndico. Muhammad ngo ntacyo arico ntacyo ndico ndabereka gusa. Uvuga gute Muhammad yahindutse umuco w'isi gute? Subira mu nyandiko turi muri Yohana 12 ntacyo ukwepa ikigwa ndakuzira. Amaca avuga ngo abantu ngo ni bipfu. Mwarimu yavuze ngo abantu ni bipfu. Ngo ni bipfu. Ivyo bintu yabikura he mwarimu? Soma mwarimu inyandiko. Asiri amajini. Ku rupapuro rwa 94 twumve abantu. Ndayisoma mu Kirundi. Yisomera yumve. Haravuga hati Naam. Abayisilamu bategerezwa kwikangura bave mu bujuju bwabo. Mutegerezwa kwikangura muve mu bujuju bwanyu. Mwige ntibaguma ari ibipfu. nimugure muri ibipfu. Ariko natangaye cyane mbonye Amidu aje ngaha yikubita mu gikiriza abwiye ngo abantu ni ibipfu. Mutegerezwa kwiga mukava muri ubwo bupfu bwanyu. Sawa Amidu? Baremeye ko ari ibipfu. Bavyemeye ni hata twibandanyirize. Mwarimu icigwa twisubirire mu cigwa. Abayisilamu nabakurikiye neza muri ko bumva ivyumviro byabo. Abayisilamu bumva Yesu Kristo nk'umwana wa Mariya gusa. Nuvuga ngo uzanye ibirenge ngaho umuyisilamu nashobora kugutahura. Nukuvuga ngo rero umwana uri kurigisha umwana mu ishure iyo uri kumwigisha A akavuga I manzo umwigishe I ayimenye neza hamuca umujyana kuri A. Mwarimu gira manze ndabigishe batwigishije yuko Yesu ari umwana wa Mariya sibyo? Ibyo barabitahura neza. Ariko ikintu badatahura mbega n'igiki cyatumye Yesu yitwa umwana wa Mariya sibyo? Kubera yuko mwarimu Yohana 17:5 havuga gute? Yohana 17:5 haravuga hati nanone data ushimagizanye nawe uyu ni Yesu Kristo. Ushimagirisha bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Ikibazo ko muvuga Yesu ni umwana wa Mariya ni intumwa. Yesu isi itararema yari umwana wa Mariya yari intumwa. Nibavuge yari umwana wa Mariya cyangwa se yari intumwa isi itararema yari iki? Yari intumwa mu cyahe gihugu. Yari intumwa hehe? Yari umwana wa Mariya hehe? Isi itararema. Aho turajyana neza. Ikiba kiba kiratahurika neza. Nuvuga ngo rero icyo badatahura ni iki? Icyatumye Yesu ashobora kwitwa umwana wa Mariya. Ariko muri Yohana 17:5 hatubwiye ko Yesu Kristo yariho. Sibyo none? Isi itararemwa. Kandi no muri Yohana mwarimu Yohana 8:56 havuga gute? Yohana 8:56 havuga hati ndasoma mu izina rya Yesu.
haravuga ngo Aburahamu sogokuruza wanyu, Aburahamu sogokuruza wacu yari yarahamiye kubona umunsi wanyu, wewe yari yarahamiye kubona umunsi wiwe, kandi yarawubonye aranezerwa, kandi Aburahamu yarawubonye aranezerwa. nuko rero abayuda baramubwira bati ubutaramara imyaka 50, wewe Yesu ubutaramara n'imyaka 50, ati wowe mwene Mariya warabonye Aburahamu. Yesu arababwira ati wallahi wabillahi watallahi Aburahamu atarabaho, jewe Yesu namye ndizera izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. amena. Aburahamu atarabaho, Yesu Kristo yariho, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Iyi niyo ngorane rero abayisilamu baca bagira kugeza n'uno munsi. ahubwo nibaze batubwire igihe Aburahamu atarabaho ko Yesu yariho, yari iki Aburahamu atarabaho? Yesu Kristo ngo Aburahamu atarabaho we yariho. Izi nyandiko ngwino zisobanure nimba uri umuyisilamu wiyemera. Aburahamu atarabaho Yesu yari hehe? Yari iki? Nimba uri umuyisilamu wiyemera uzisobanure ino nyandiko. impamvu yabaye umuntu. Umviriza impamvu rero. Manzo yaje nyandiko kwanza. Yesu Kristo amaze kubabwira uko harabandanya akavuga hati buna Abayuda rero bumvise ibyo. Abayuda bumvise ibyo. buna Abayuda baca batora amabuye kugira ngo batere Yesu. Baramutera. Bizimuhisha ava mu rusengero. N'uyu munsi Yesu yoza ngaha agasuramo aya majambo, abayisilamu baba mbere kumutera amabuye. Abayisilamu ntibona ko iki kibuga kigaragara tamabuye, ariko nimwomenya iyo amabeni y'amabuye avuye kumutera Yesu boyazura. Umviriza impamvu rero mwarimu badashobora gutahura iri aya majambo. Gitabo cya mbere cy'Abikorino 12:3 havuga ngo iki? Abikorino ba mbere kangahe 12:3 havuga ngo iki? Umurongo wa 3 haravuga hati nico gituma mbamenyesha yuko nico gituma mbamenyesha yuko ata muntu avugishwa na mpemu w'Imana, avugishwa na mpemu w'Imana, avuga ati Yesu ni kivume, ashobora kuvuga ngo Yesu ni kivume, kandi ata muntu ashobora kuvuga ngo Yesu nuhoraho atabivugishijwe na mpemu w'Imana. Haleluya, amen. Ingorane rero ikibazo kica kiza ngaha, nimba twebwe tuvuga uyu munsi yuko ari Yesu ari Imana, nuvuga ngo tubivugishijwe na mpemu w'Imana. Ikibazo abayisilamu murafise mpemu w'Imana? Ntibagirana Korowani 17:85 havuga ngo iki? Ntibagirana Korowani 17:85 mwarimu. Umviriza ingorane abayisilamu bagira kutashobora kuvuga yuko Yesu ari umwana ari Imana. Naona kuuliza habari ya roho. Yes, ngo niba kubaza ibijanye n'ivy'imwemu, sema vuga. Roho ni jambo lilohusika na Mola wangu. Nuko ibintu by'imwemu ngo nibijanye n'uhoraho bituneza kuhoraho gusa. Nanyi Abayisilamu hamkupewa katika elimu juzi, ntabwo mwigeze muhabwa na butonya, ila kidogo kabisa mwahawe dutonya gusa kubijanye n'ivy'imwemu, mwahawe dukenya gusa. ngo kandi ubwo bumenyi buke mwahawe elimu ya vitu visivyohusika na roho. Ubwo bumenyi mwahawe ni ibintu bitajanye n'ivy'imwemu, ni elimu isivyohusika na roho. Iyo niyo ngorane gusa mudashobora gutahura, muvuga ngo Yesu ni iki? Nuhoraho. Nuvuga ngo nkuko Pawulo abivuze neza mu cete ciwe cya mbere handi cya Bikorino 12:13, nuvuga ngo umuntu avuga yuko Yesu ari uhoraho nuko aba afise mpemu y'Imana. Ashobora kugeza gute kumukoresha kugira ngo ashobore kuvuga yuko Yesu ari iki? Ari uhoraho. Mwarimu dusura muri ana nyandiko Yohana 12:50 mwarimu ni yahamaze mwarimu wanje wa mbere. Yohana 12 cya kigo batora. 44. Nangure tangira 50. 49 mwarimu. 49. Havuga gute?
kuko ivyo ntabivuze mvyigeneye yego ariko data yantumye ariko data yantumye niwe yagenze ivyo nkwiye kuvuga nivyo nkwiye gusigura yego kandi ndazi yuko ivyo yageze ari ubugingo budashira ivyo data yageze ari ubugingo budashira nuko ivyo mvuga nuko ivyo Yesu avuga data yambariye amen sura mu 50 mwarimu ntibabumvise neza no shaka kuvuga ivyo mvuga nuko ivyo mvuga bivuga nkuko data yambariye bivuga nkuko data manuka 50 n'ahanyene ubugingo niho nshaka mwarimu ni haruguru mwarimu aravuga ati Yesu arasemerera ati uwizera Yesu Kristo wewe yizeye Yesu Kristo ariko yizeye wamutumye ubonye Yesu Kristo ababonye wamutumye na isi ndi umuco Yesu yaje mu isi ari iki umuco kugira ngo unyizera kugira ngo wizera Yesu Kristo wizera Yesu Kristo wese nazagume mu mwiza ariko nihagira uwumva amajambo yanje ntayazigame sijenda mucira kwiteka kuko ntazanye no gucira kwiteka isi ariko nazanye no gukiza isi Yesu Kristo yazanye no gukiza isi izina ry'Imana rihabwa icubahiro ikibazo ngira nibariza abayisilamu bemera yuko Yesu Kristo ari umuco w'isi baduhuza amaboko yabo turabe rero ikigwa mwakizanye ni mwebwe mwagiteguye turabe rero injyajya abemera yuko Yesu Kristo ari umuco amaboko yanyu hejuru turabe abemera yuko Yesu Kristo yari umuco w'isi bakiriza bamanura Idrisa duza neza sinabonye kuboko wagize gutura manura abemera yuko Yesu Kristo ari umuco bisigwa ngiyi nyandiko rero iki kigwa nubwo mwakizanye nimugitahura neza batoye ibintu mudatahura nuvuga ngo rero Yesu Kristo yaje ku isi nuvuga ngo mwari miho jambo yariho bwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana 14 aravuga hati kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe twitegereza ubwiza bwiwe bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se 15 Yohana amushingira intahe arasemerera ati uwo niwe navuze sakugeze ngaho mwarimu nuvuga ngo Yesu Kristo ikintu cy'umubiri si ikintu yarasanganywe ahubwo ni ikintu yihaye mutegura amajambo neza nacyo gituma Yesu Kristo yabivuze neza yuko Aburahamu atarabaho we yariho none harongeye kuvuga neza muri Yohana 1:15 ati yihaye umubiri abana natwe ni ukuvuga ngo ikintu cy'umubiri ni ikintu atarasanganywe none Yesu Kristo atariyambika umubiri ngo abane natwe yari afise iki Uwisilamu yemera yari iki Yesu Kristo atariha umubiri ibi rero umviriza mwarimu Yesu Kristo kwiha umubiri kwiwe yari afise impamvu nyabaki Yohana 3:16 iyi niyo mpamvu Yesu Kristo yatumye yiha umubiri kubw'urukundo Imana yakuza abari mu isi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo izina ry'Imana rihabwa icubahiro umwizera Yesu Kristo ngo aze ahabwe ubugingo budashira nacyo gituma muri Yohana mu nyandiko turiko tubona yuko Yesu Kristo yaje kuba umuco mu isi sibyo none mwarimu yaje kuba umuco mu isi kugira ngo abamwizera bose bakirizwe muri Yesu Kristo izina ry'Imana rihabwa icubahiro mwarimu reka meraheze muri nyandiko dusanga mu cece cya mbere cya Yohana usome murongo igice cya 5 murongo wa 11 no wa 12 havuga ngo iki Yohana wa mbere 5 10 na kangahe 11 12 havuga ngo ute haravuga ati 11 naam kandi iyo ntahe niyi nuko Imana yaduhaye ubugingo budashira nibwo Yesu Kristo kandi ubwo bugingo ko buri mu mwana wayo Yesu Kristo ufise umwana wayo afise ubwo bugingo udafise umwana w'Imana Yesu Kristo afise ubwo bugingo izina ry'Imana rihabwa icubahiro amena ni ukuvuga ngo udafise umwana wayo kuko Imana yamutumye kugira ngo aduhese iki ubugingo ni ukuvuga ngo udafise uwo mwana Yesu Kristo ntashobora kuronka ubwo bugingo 20 avuga gute aho nyene ku murongo wa 20 naam
kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Nukuvuga ngo nimba ushaka nukuvuga ngo no. Test. Check. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Amen. Kuko inyandiko ibitubwiye nukuvuga ngo ufise uwo mwana Yesu Kristo niwe afise iki? Ubugingo. Nukuvuga ngo rero nkuko twabibonye muri Yohana 3:16 ni kubera urukundo Imana yakunze abari mu isi bituma Yesu ashobora kwiha ubumubiri abana natwe, bituma abisilamu bamutahura nk'umwana wa Mariya gusa, ariko inumero yari iki? Yari umugambi wo kuducungura. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Murakoze cyane. Waislamu takbir! Wote kimya. niwagomba kurya ifi ukayumva iri mu buryohe bwayo, uzuyikarangisha amavuta yayo nyene, ntuzuyijomborore. Joro singomba kujomborora icigwa kubera ko bazanye umurongo wabo bitoreye muri Yohana 12 ku murongo wa 2 niho ngira mbarize aho bitoreye. Bavuze ngo Yesu yatumwe nande n'Imana. Siko Abisilamu tubyizera? Ego. Turavyemeranya? Imana ibahezagire. Somera uwo murongo rero kugira ngo nirire ifi mu mavuta yayo. Yohana 12:44. Nongera kane nipe manjonjo. Yesu arasemerera ati, ndiyo baba, unyizera si jewe yizeye, ariko yizeye uwantumye. Uwumbonye 45. Ego. Uwumbonye ababonye uwantumye. Umviriza, mwese mwavyemeye mwikubita hasi muranaryama hasi muvuga ngo Yesu yatumwe n'iki? N'Imana. Kandi ibyo ryo mwizera ni nabyo mwigisha mu misigiti, muca muzana rino somo. Iri somo Yesu avuga ngo uwumbonye jewe ababonye uwagize gute? Uwantumye. Yesu yatumwe n'Imana. Mu yandi majambo, uwumbonye jewe Yesu ababonye Imana. Iri somo nako mwarizanye namwe ibi niko muvyizera muragemera. Ikibazo cyo kuko nico cigwa ngo ikiba kivuga ngo iri somo riri ngaha, ibi biri ngaha ko ari ukuri byavuzwe na Yesu. None nega abakristo muravyemera? Twe nta kibazo dufise, turavyemera ni ukuri byavuzwe na Yesu kandi nimwe mwavuze ko ari ukuri. None ko tuza tuvyemera namwe ukuri murakwemera. Ikibazo kigarutse iwanyu rero. Yego cyangwa turahindukije kigarutse iwanyu rero. Murizera yuko wabonye Yesu ababonye Imana, kuko Imana niyo yatumye Yesu. Yesu navuze ati uwumbonye ababonye yagize gute? Uwantumye. None murizera ko mubonye Yesu muba mubonye Imana? Murizera yuko wabonye Yesu ababonye Imana, kuko Imana niyo yatumye Yesu. Yesu navuze ati uwumbonye ababonye yagize gute? Uwantumye. None murizera ko mubonye Yesu muba mubonye Imana? Data namwe muravyemera, twe tuvyemera nkuko Yesu yavyivugiye. Kweri Yesu rero yavyivugiye gute? Muraserebuye ni byiza. Tuvyemera nkuko Yesu yavyivugiye. Mbe Yesu wabivuze ngo iki? 14:11 Yohana 14:11 inyandikira gira iti, ego nimunyizere. Yesu ati nimunyizere ko ndi muri data, na data ari muri jewe, bibuze mupfe kwizera kubw'ibikorwa ubwavyo. Yesu ntiyarangirije aho nyene 2:4 cy'abana nyagira iti, ubutankunda jewe Yesu, ubudakunda rero Yesu ntiyitondera amajambo yanje. Ego. Kandi ijambo mwumva si rya Yesu ni ryande, ariko ni rya data yantumye. nde Yesu. Kumbe Yesu ni ntumwa y'iki? Y'Imana. Yemwe turavyemera kweri ko Yesu ari ntumwa y'iki? Y'Imana. Ko Yesu ari ntumwa y'iki? Y'Imana. Ikibazo ngo ubonye Yesu abonye iki? Imana. Yesu byemera gute? 5:36 Yohana 5:36 Yohana inyandikira
igira ngo iki mukurikirane neza ariko jewe Yesu mvise ikinshingira intahe kuruta Yohana. Yesu ati ndavise ikinshingira intahe kuruta Yohana. Nacyo bikorwa data yamaye. Ndindira Jerupe twebwe intahe Yesu agira shingiro tuyipinga niyo yiyo y'ukuri. Ego kuko ibikorwa data yamaye ngo mbiheraheze. Kuko ibikorwa data yamaye ngo mbiheraheze. Ivyo bikorwa nyene nkora. Ibyo bikorwa Yesu akora nivyo binshingira intahe. Nivyo binshingira intahe yuko data ari we yantumye. Rero twebwe abayisilamu turemera ko tubonye ibikorwa Yesu yakoze duca twemera ko yatumwe n'iki n'Imana. Ni wese ariko Imana hehe mwisi ariko Yesu si Mana. Komeza kandi data yantumye. Ni washingira intahe. Icyambere ni washingira iki intahe. Ntaho murumva ijwi ryiwe. Ntimuzosubire kubesha abantu. Yesu baramwumvise ntibamwumvise. Baramwumvise. Yesu ati Imana ntimurigera mwumva ijwi ryayo. Natwe abayisilamu twemera uko. Komeza kandi data yantumye. Uwo data yatumye Yesu. Ntimurabona ishusho yiwe. Yesu baramubonye ntibamubonye. Baramubonye. Kumbe babonye Yesu yari umuntu. Ariko Yesu mubona mu Mana mu bikorwa akora. Ntabwo aba ari we Mana. Mwakonzesha kubaza ikibazo. Kubaza iyo mwahembeye abakirisu. Yesu ni we Mana. Haleluya. Iryo tekamitwe ryararangiye. Iryo tekamitwe ryaraheze. Bitayeko. Nimufise ijambo riguma muri mwebwe. Mwebwe nta jambo mufise mwaza kwigisha abayisilamu ku bijanye na Yesu. Kweri kabisa. Kubera iki? Riguma muri mwebwe. Kuko uwo yatumye mutamwize ye. Bariya bizera Yesu ngo ni we Mana. Ntibizera Yesu ko ari intumwa y'iki y'Imana. Nicyo gituma twebwe abayisilamu tujya dusenga nka Yesu tukavuga ngo iki Matayo 11:25. Matayo 11:25 yandikira giriti. Nivyo muri ico gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza data. Yesu ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi. Abakristo bagacavuga ngo Yesu niwe Yesu ati tumwe abateka mitwe mwe. Yesu ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi. Kumbe Yesu arazi ko ari Imana yaremye ijuru n'isi. Tumwemera kuko nawe nyine yiyemera ko umwami w'ijuru n'isi ari uhoraho Imana rugira byose. Nawe ngira siga ikibazo hano. Nimba Yesu ari we Mana. Yohana 14:6 uyu murongo muvuga. Yohana 14:6 Yesu agira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Aho baraserebura bawusonye atazi ibyo bavuze. Ntawushika kuri data ntamujanye. Ikibazo sasa nimba Yesu ari we Mana. Yesu nimba ari we Mana avuze ati ntawushika kuri data ntamujanye. Ajana abantu kwande kandi ari we Mana. Si sawa kweli? Kumbe Yesu numukinagizwa numukozi ajana abantu kuki ku Mana. None ngo nabwiye tinzanira iyo mikrofone hano. Jewe nawe boss ninde? Wewe. Jewe kubwiye tinzanira. Nimba ajana abantu ku Mana sima na nimuzosubira kuvuga ngo Yesu ni Imana. Ego kweli. Ikigira kabiri mwarimu. Ndiyo. Reka nibarize kazo kubwenge. Kweli. Matayo 3:13. Matayo 3 umurongo w'13. Yarutsa mwarimu. Abantu bumvirize. Nagezeyo. Yego. 3 umurongo w'13. Yego. Inyandikira giriti. Igira ngo iki? Icyo gihe Yesu aviganira yaje kuri Yorodani aje kuri Yohana azanywe no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwankira. Ati ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe none uje kuri jewe. Yesu aramwishura ati bikunde. Ko ari vyo bidukwiye ngo dushitse kugororoka kose. Ubuno Yohana aramukundira. Yesu aramukundira. Amaze kubatizwa cyava mu mazi. Maze ijuru riruguruka. Abona muhemu w'Imana amanuka asa n'inuma. Amugwako. Gorera ijwi riva mu ijuru riti. Uyu niwe mwana wanje nkunda kampimbara. Wewe ko mwemera ko Yesu ari Imana. Iri jwi ryavuye mu ijuru Yesu ari hasi ku isi. Uyu niwe mwana wanje nkunda kampimbara. Ryari ryande. Imana ishimwe ko Idrisa avuye ngaho aravuga ati ibintu abagije natwe nuko tuvyemera nukuri. Yesu avuze ati ubonye jewe ababonye uwantumye. Mwene majambo ubonye jewe ababonye iki Imana. Idrisa ngo nukuri. Imana guheza gira asigara ko dakwakira kandi mwongere ucukura ko gakofero tujane n'umwana. Ukasura bazi bahumwe
hama tukora n'ibindi bigenzi bari yabyo icyubahiro. Amen. Umviriza igituma Yesu yavuze ngo ubonye jewe arabonye Imana, ni kubera ko na data ubwiwe data arazi ko Yesu ari Imana. Yewe data we ugomba ubivuge. Abeburayo ari mu murongo w'umunani ni pema njonjo haravuga hati umva na data ubwiwe ashingira iyo nahe ya Yesu avuga gute? Ariko ivy'umwana wayo yabivuze. Umviriza data avuze ngo ariko ivy'umwana wayo data yabivuze gute? Iti ingoma yawe Mana. Data yise Yesu Imana ati ingoma yawe Mana ihangamye ibihe bidashira. Haleluya. Amen. Ingoma y'umwana ihanganye ibihe bitagize gute? Bidashira. Data ati ingoma yawe Mana, na data ubwiwe yise Yesu iki Imana, kuko Yesu arazi yuko umubonye arabonye iki Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Amen.